bavukanye bakunzi bisamiriza mu wacu Bikira Maria ijwi ry'Imana iwacu ijwi ry'Imana iwanyu namwe mwese muriko muratwumviriza ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turi ku munsi wa gatandatu indwi ya 29 yo mu mwaka mu gihe gisanzwe muze tuzirikane ijambo ry'Imana dusanga hakurikira. Igisomwa ca mbere twagikuye mu gitabo c'umutumwa Paulo Mweranda yandikiye abanyaroma ikigabane c'8 guhera ku kantu ka mbere gushika ku 11. Turaheza twitse ico gisomwa ca mbere twifashishije Izaburi ya 23 aho ritwibutsa riti ninde azoduga ku murambi w'umukama. Inkuru nziza nayo tuyisanga mu nkuru za Luka Mweranda igabane c'13 akarongo ka mbere gushika ku 9. Kaze twumvirize ivyo bisomwa vyeranda vyose tubifashije na Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye umusaseredoti mu muryango wa Patiri ba missionari ba Saveriano. Yaga mukama umusavyi wawe ariko arakumviriza. Ivyo dusoma mwibaro w'umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje, nta rubanza rugitsinda abari muri Kristo Yezu kuko ryabwirizwa ry'umutima ribeshaho muri Kristo Yezu ryankijije igicumuro ari ryo ry'urupfu. Erega ico ibwirizwa ritari bushobore kuko kamere y'umuntu yarinaniye, Imana yo yarakigize mu kurungi ku mwana wayo bwite muri ya kamere isa n'iyabononyi no ku ncungu y'igicumuro. Imana yaraciriye igicumuro urubanza muri ya kamere nyene kugira ngo ibikorwa vy'ubutungane ibwirizwa ridutegereza gukora birangukire muri twebwe dusanzwe tutacigenza nk'uko ya kamere ishaka ariko tukigenza nk'uko umutima ushaka. Na kare abameze nk'uko ya kamere ishaka bahora bitwararika ivya ya kamere nyene, naba bameze nk'uko umutima ushaka bitwararika ivy'umutima. Umwitwarariko wa kamere y'umuntu urazana urupfu, nayo umwitwarariko w'umutima ukazana ubuzima n'amahoro, kuko umwitwarariko wa kamere y'umuntu utuma banka Imana kanatsinda. Uwo mwitwarariko ntuyobokera ibwirizwa ry'Imana kandi ntiwobishobora. Abaguma bakurikira umubiri wabo ntibashobora kunezereza Imana. Mweho rero ntimukigenzwa na kamere y'umuntu ariko mugenzwa na mutima, kuko mutima w'Imana abavyagiyemwo. Umuntu atagira mutima wa Kristo su w'Imana. Ariko Kristo niyo abari muri mwebwe naho umubiri umaze gupfa kubera igicumuro, umutima wo ni muzima kubera ubutungane. Vyongeye mutima uwazuye Yezu mu bapfuye niyaba yarabagerereyemwo, uwazuye Kristo mu bapfuye azoha ubuzima imibiri yanyu yiziziwe n'urupfu mu kubagabira mutima wiwe avyagiye muri mwebwe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Nguwo umuryango w'abakurondera. Isi ni y'umukama kumwe n'ibiri kuri yo vyose, intara n'ibihaba vyose, kuko ari we yayiteretse ku mayaga akayikomeza kuri yo. Umuryango w'abakurondera. Mbe bane ninda azokurira ku murambi w'umukama akaguma mu kibanza ciwe ceranda? Nurya muntu w'iminwe idahumanye, w'umushaha udacyoye, w'umutima udacambirwa ibintazi vy'abapagani. Umuryango w'abakurondera. Bene uyo muntu nahezagirwe n'umukama, asagirwe n'ubutungane bw'Imana yamukijije. Nguwo umuryango w'abakurondera, barondera inyonga zawe mukama. Nguwo umuryango w'abakurondera. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko tushikirizwa na Luka Mweranda. Muri nyakanya nyene haza abantu
ayashikiye abanyagalile ukuntu Pilato yabajaniranije n'imbagwa bari baje guhereza. Arabishura ati, mugira ngo abanyagalile babonye ayo yose kuko barabacumuzi kurusha abandi banyagalile bose? Ndabibabwiye habanamba, ariko namwebwe nimutihana muzoshira gutyo mwese. Canke babandi 18 basidukirwako n'umunara wa Silowe ukabica, mugira ngo bari bakoze akabi gusumba abandi bose baba i Yerusalemu? Ndabibabwiye habanamba, ariko namwebwe mudahindutse muzoshira mutyo mwese. Araheza abacira umugani ati, habaye umuntu yari afise umutenayi mu murima wiwe w'imizabibu, aza kuronderamwo icamwa asanga ntihagirako namba. Abwira uwamurabira imizabibu ati, raba haheze imyaka 3 yose nza kurondera ivyamwa kuri uyu mutenahi sinsangeko namba. Buce rero ni kuki wokonona ubwatsi kubusa? Nawe aramwishura ati, databuja, banza urorere uyu mwaka mbanze nimba iruhande ndawutabire, ubwo hari naho wokwama, nutama naho uzowuca. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanye mwese muri kumwatumviriza kuri Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Uyu munsi umukama aratwibutsa ko twokwirinda icitwa ubwiyorobetsi, tukihatira riho uguhinduka, ukwama ivyamwa. Yezu aratwibutsa ingaruka mbi z'ubwiyorobetsi, aho atwibutsa uyo muntu yari afise iyo figiye ariko ntiyame, akifuza kuyica, ariko umukozi agaheza agasaba ko yobanza kwirima iruhande maze agahashirako n'amase ngo ayitabire. Ivyo byose bavukanye bikatwibutsa ukuntu mu buzima bw'abantu, abantu berekana ico batari, bakiyerekana uko batari, bakerekana ico batari kandi badafise. Murasanga rero muri ubwo buzima bwacu tubesha, tubaho tubesha, ugasanga aho kwihutira ibijanye n'ibiduteza imbere mu mutima n'ibidutyorora, tukabanza twityoza ariko tukinyegeza. Kubera iki twirondera inyungu zacu? Turondera inyungu zacu atari kurondera inyungu z'Imana. Mu buzima bwacu ubwiyorobetsi bubandanya bugwirirana. Kumbure abemera twaba tugira ubwoba, twumva umenga nta nguvu twogira mu kwemera kwacu, kubera tubona vyinshi bitagenda neza, haba mu gihugu, kw'isi yose, eka no muri ekleziya kuri bamwe bamwe. Yezu arabwiye abafarisayo ati, murakwiye guhinduka n'ahandi muzohonera rimwe mwese. Turakwiye natwe guhinduka n'ahandi tuzohonera rimwe twese. Twugurure amatwi yacu n'imitima yacu ijambo ry'Imana, kumviriza amajambo kugira ngo adufashe. Tuba abantu, ntituba abantu bipfa amatwi, ntituba abantu batumva, ariko tuba abantu babona kandi bategera. Mu buzima bwacu bavukanye turumva yuko, turabona kandi ko hashobora kuba itandukanye ry'uko turi nico twoteze kuba. Ugasanga turi muri bwa bwiyorobetsi. Abantu bamwe bamwe bakora mu bya politike, ugasanga mu buzima bwabo batangura bemerera abantu, abene gihugu, ibintu batari bashikirize. Aho hiyo ugasanga abajeje intwaro, abantu bajejwe umutekano, ugasanga aho gukingira abantu ariko mu bukebuke mu bwitonzi, ugasanga ibintu bigenze nkuko byose byo kugenda. Mu by'ubuganga ugasanga abantu bamwe bamwe baritaho bagafasha abandi gukorora inda, kuzimanganya ubuzima kandi abo kijije. Mu bintu bijyanye no kumenyesha amakuru mu buzima bwacu, ugasanga aho gutanga inkuru nyayo ariko kubera ubwoba tutanze inkuru itariyo, aho kuvugisha ukuri. Umukama aratwibukije rero yuko natwe nitahinduka tuzohonera rimwe twese, tutari abanyabicumuro nk'abo bamaze gupfa. Duhamagariye gushira imbere ukuri, gushira imbere mu buzima bwacu ibyo byose biza bitujana mu kuri kw'Imana no mu kuri kwayo nyene. Abakristo barayike, duhamagare kuba abantu bavuga ukuri, bashinga na Yezu Kristo, kuko n'ahandi ho nitahinduka ngo tuzohonera rimwe twese. Ariko dakwiye kuguhiza no gukomeza ivyo byose bitandukanye n'Imana na bene wacu. Twebwe abasaserdoti, abihebe Imana, turahamagara na twebwe guhinduka, tugafasha abakristo neza,
tujejwe. Umukama nadufashe mu buzima bwacu. Yezu aratwibutsa amajambo ati nimutahinduka muzohonerana mwe mwese. Turahamagaye kumva yuko tukwiye kwihutira guhinduka, tukwiye kwihutira kuronka ivyamwa, kuwama ivyamwa vyaho dukorera hirya no hino, haba muri politike, haba mu bajeje umutekano, haba mu baganga, haba mu bamenyesha makuru, haba muri abo bose bacimanza. Duhinduke kugira ngo umutima wacu, igitima ngenda cyacu, agatima muntu kacu karangure, katwereke, katubera umuco, dufashe na mutima mweranda kugira ngo tuyoboke Imana. Umutima mweranda adufashe kwigiza inyuma ivyo vyose biryohera umubiri mu buzima bwacu bwa misi yose. Yesu Mukama wadufasha aho turi hose, tukama tumwizigiye, tumumenyesha, tumushinga intahe, tukigira inyuma ivyo vyose bidusubiza inyuma, ariko biduteza imbere mu kwirinda ubwiyorobotsi, mu gushimika ariho mu kurondera ivyo vyose bituma twohinduka, twinanata, duhinduka kugira ngo twame ivyamwa bihoraho. Erega abavukanyi ntidushobora kubinuma, nishobora kunuma ico twumvise kandi twabonye. Umukama dufashe rero twame dushinga intahe Yezu Kristu mu buzima bwacu bwa misi yose. Amen.